Bakunzi bikiganiro ku kivi ndabaramukije. Kwigenekerezo rya munani gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2020 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yararongoye inama yo kurabira hamwe icegeranyo cerekeye isekeza ryo kugwanya ikiza ca COVID-19. Isekeza Sebarundi yatanguje wenyene ubwiwe ku civugo kivuga kiti ndakira sinandura kandi sinanduza umugera wa korona. Inyuma rero y'ikiringo c'amezi 3 arangiye iryo sekeza ritangujwe, icegeranyo cashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida Tadeyo Ndikumana carerekanye ko abarundi bagwanije ico kiza ca korona ku rugero rushimishije. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero ashima ko ico kiza gisa n'icatujijwe hano mu gihugu cacu c'u Burundi, kiretse abaza bavuye hanze baza bagwaye uyo mugera. Agatera kamo abasanzwe bashigikira igihugu mu migambi itandukanye y'iterambere gufasha no mu mugambi wo kubandanya duhangana n'ico kiza ca korona. Kaze rero muri kino kiganiro co kuri no muhingamo aho tubayagira no kuri bimwe mu bikorwa bitandukanye Sebarundi yaranguye muri yo misi heze mu ntara za Kayanza, Ngozi, Gitega, tutibagiye n'ibirori bijanye n'imyaka 59 irangiye uharaniye ihabuzwa ry'intayo kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi, umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Ku munsi wa kane igenekerezo rya munani gitugutu umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yararongoye rero ibikorwa vy'inama yo kurabira hamwe icegeranyo cerekeye ingene isekeza yatanguje ryo kugwanya ikiza ca COVID-19 ryagenze. Inama yabereye mu nyubakwa za Club du Lac Tanganyika hano i Bujumbura. Muri ico cegeranyo cashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida Tadeyo Ndikumana ngo inyuma rero y'amezi 3 hatangujwe iryo sekeza ryo kugwanya ico kiza ca coronavirus mu Burundi. Muri kino gihe ngo gisa n'icatujijwe mu gihugu cacu c'u Burundi kubera ko ata muntu aherutse kwandura hagati mu gihugu, kiretse abaje bavuye hanze y'igihugu bakaza bagwaye uyo mugera. Ivyo rero ngo bikaba vyavuye ku ngingo zafashwe na leta y'u Burundi zo gukinga ico kiza, na cyane muri iryo sekeza ndakira sinandura kandi sinanduza umugera wa coronavirus. Inzego zitandukanye z'igihugu zikaba zaciye zishira mu ngiro bidatevye iryo sekeza. Ingingo zo gukaraba no kwambara ubupfukamunwa zarafashwe kandi zirubahirizwa. Isabuni nayo ikugwa ko amatagisi kugira ngo abarundi bashobore kuzigura batavunitse. Nayo abapima ico kiza barashigwa ku mbibe z'igihugu, n'izindi ngingo zitandukanye zagiye zirafatwa. Mu gihugu cose umuntu umwe akaba ariwe yahitanywe n'ico kiza. Iryo sekeza ngo rikaba ryatwaye imiliyaridi 10 z'amarundi. Kubera ko izo ngingo zafashwe zabaye ngirakamaro, abarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bagasaba muri ico cegeranyo ko izo ngingo zobandanya gushigwa mu ngiro. Mu ijambo yashikirije inyuma y'ico cegeranyo cari gihejeje gushikirizwa, aho vyibonekeje ko abarundi bagwanije bishimishije ico kiza ca korona, Sebarundi akaba yarashimye ko ibiharuro vyashikirijwe muri ico cegeranyo vyagenze neza, kuko ngo abo vyega bose bashoboye guhagarika irandagata ry'ico kiza mu gihugu cacu c'u Burundi. Intambwe ishimishije dushitseko muri urwo rugamba tuyikesha utwigoro no kwitanga vyaranze abakora mu gisata c'amagara y'abantu, indongozi mu bisata bitandukanye mu ntwaro no mu mutekano, eka mbere n'abarundi benshi bitavye akamo twabateye. Turashimiye cyane abo bose bafashe nkama akamo n'impanuro tudahengeshanya gutanga, cyo kimwe n'impanuro n'inyigisho zatangwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu. Twebwe rero turashimishwa cyane n'ingingo zitandukanye, haba mu gukinga, mu guhimiriza,
mu gupima, kwigisha, kuvura no guhiga mu minyuro yose ikiza karanda korona gishobora kwinyegezamwo mu ntumbero yo kukirandurana n'imizi. Turakeje rero abo bose bagize uruhara muri izo mpande zose tudondaguye. Intambwe dushitseko mu gukinga no kugwanya ikiza coronavirus tuyikesha imbere ya vyose Imana mushobora vyose yo yahaye ingoga, ishaka n'umutima abagize uruhara muri iryo sekeza. Tuyikesha kandi umutima udasanzwe wo kwitanga waranze abakozi bose bakora mu gisata c'amagara y'abantu, na cane cane abakora mu bitaro vyatowe bikiri mu mushuhira ngo vyakire abamaze kwandura. Guhera rero ku mushikiranganji n'abamufasha, tugaca ku baganga n'abavuzi, gushika ku mukozi wese mu bisata vyose dusanga mu bitaro, turabakeje cane ku izina ry'abarundi bose mwabereye kirumara. Naho bari bahanzwe n'ibibazo vyinshi bigoye gutegera hamwe n'umuruho w'umutima ubiherekeza, abaganga n'abafasha mu kuvura bashize imbere ubuntu no kwitanga kutagira urugero. Muribuka ko ico gihe no kubavyumvira kure vyari biteye ubwoba. Hari akantu rero ku baganga bobo bavyibonera amaso mu yandi bakavyikorerako. Iruhande y'abavuzi, abasirikare n'abapolisi benshi hamwe n'abajeje intwaro mu gihugu ku nzego zose nabo nyene baraterereye bimwe biboneka muri urwo rugamba. Nashaka nabo nyene ndabakengurukire bimwe bivuye ku mutima. Nashaka no gukengurukira amashirahamwe n'ibihugu bigenzi vy'u Burundi navyo nyene vyitanze aho abandi babiraba bagakekeranya. Turavye ivyo twashitseko mwisekeza tumazemwo amezi 3, turashobora kwemeza ko Uburundi bwifashemwo neza cane ku rugamba rwo guhagarika irandagata ry'umugera wa coronavirus, kandi ko ubushobozi bwo guhangana n'ibiza bwerekanwe mu buvuzi bw'u Burundi ari ubudasanzwe. Ababijejwe ntibigeze bahengeshanya gutegura imitego yose ijanye n'iki kiza karanda ku rugero ruringaniye n'inguvu z'umwasi mu gihe atawatabara ubundi, kuko ubuvuzi kw'isi yose bwari buhanzwe n'ibibazo bisa. Iyo ntsinzi ikabikomoka ku guhuza umutima, inama no gushaka vyaranze abarongoye igihugu, hamwe no kwitanga batiziganya kwaranze abari bajejwe kuja imbere y'abandi mu gufata ingingo zo kugwanya ico kiza. Vyaraye vyibonekeje ko turi kumwe twese bishoboka. Naho biruko ntitwoshira agati mu ryinyo ngo turyame umukondora zosi ngo tumanuke akaguru mwikoma ngo twaratsinze rurayi. Urugamba rurabandanya kandi ni rurerure, ariko ni mureme intsinzi irarara. Ubutambara na mukeba ntakubita urugohe, dutegerezwa na ntaryo kuguma turikanuye, kuko umwasi aracari kw'irembo kandi aracafise ubushobozi bwo konona. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akavuga ko ingingo zafashwe zo kugara imbibe z'igihugu zo hasi mu biyaga no guhagarika kwakira indege mu Burundi mu ntumbero yo gukinga irandagata ry'ico kiza zafashije cane muri urwo rugamba rwo kukigwanya. Mu gihe muri ico cegeranyo vyagaragaye ko ibice 89% by'abantu batowe uwo mugera wa COVID-19 bose bari abavuye hanze y'igihugu, Sebarundi akaba yamenyesheje ko kugira ngo igihugu gisubire kwakira uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu atankomanzi, leta y'u Burundi iriko irabitunganya neza kugira ngo abarundi bagume bakingiwe. Kugira duhagarike irandagata ry'umugera wa coronavirus, leta yari yafashe ingingo zo kugara imbibe z'igihugu zo hasi mu biyaga, ndetse no guhagarika kwakira indege zizana canke zivana abantu ku kibuga c'indege Merikiro Ndadaye.
izo ngingo naho zagabanije umwidegemvyo ku bantu bamwe bamwe zarafashije kubandanya igwirirana ry'umugera, ariko biragaragara ko mu bihugu vyinshi bariko bararekura buke buke abantu ngo baja habona bidegemvye, kuko abantu batagiye ku mirimo naho batokwicwa na coronavirus inzara yoyo ntiyobasiga. Twebwe ngahi wacu abantu barashobora kwishira bakizana bagakora mbere bagatembera mu gihugu hagati atankomanzi, ariko kandi bakaguma bitwararika ingendo yo kwikingira no gukingira abandi mu gukaraba kenshi gashoboka bakoresheje isabuni, birinda kuramukanya n'iminwe no kugwana mu nda, bongera kandi baza barahana intambwe hagati y'umuntu n'uwundi. Ariko rero turazi ko hariho abipfuza kujabuka hanze y'igihugu, harimwo abakora urudandaza canke abanyeshure bashaka kuja kubandaniriza ivyigwa hanze. Hariho kandi n'abarundi bugaraniwe mu mahanga bipfuza gutaha iwabo, canke abanyamahanga bipfuza kuza gukorera imigambi y'iterambere ngaha mu Burundi. Abo nabo nyene nta kindi barindiriye atari ukumva bakuyeho ingingo zibuza indege zitwara abantu kuza Bujumbura kugira ngo bace biyizira. Nico gituma leta iri kuratunganya neza inyishu y'abo bantu bose, ariko abana b'igihugu baguma bakingiwe. Ni muri iyo ntumbero twafashe ingingo yo gutunganya ibishoboka byose ngo duhangane n'ikiza ku mbibe z'igihugu, mu gushiraho mu maguru masha ibikoresho bigenewe gukinga gupima umugera wa coronavirus canke gutabara abaje banduye uwo mugera bataranduza abandi. Ivyo nitwabiheza uruja n'uruza haba ku kibuga c'indege mpuzamakungu Merikeri Ndadaye canke ku bundi bwinjiriro ruzosubira, kandi turifuza ko ico gikorwa cohera vuba. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yasavye kandi ingenzi zigendera mu gihugu cacu c'u Burundi guterera muri ico gikorwa co guhangana n'ico kiza ca korona. Inzego z'umutekano w'igihugu, abajejwe intwaro n'abene gihugu bagasabwa gufata ingingo zose zibereye kugira ngo tubandanye kuzitira tutaronegwa. Muri iyo ntumbero tubaye turamenyesha ko abategura gufata ingendo ko ingenzi zose zinjira mu Burundi zizotegerezwa kwerekana ko zipimishije coronavirus mu masaha 72 y'imbere yo gufata indege. Zishitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Merikeri Ndadaye, ingenzi zose zizotegerezwa kwipimisha kandi zemere gushirwa ukwa zonyene ataguhigimanga mu kiringo c'amasaha 72 mu bibanza vyateguriwe ico gikorwa. Byagaragaye ko mu muduga canke mu ndege harimwo uwugwaye, abaje bari kumwe nawe bose bazoshirwa ukwabo mu kiringo gikwiye kugira ngo basubire gupimwa ubwa kabiri, hanyuma barekure abo bazoba batayitoyeko. Kubera igikorwa co guhangana n'ikiza coronavirus gitwara uburyo bwinshi, ingenzi zose zisabwa guterera ico gikorwa, kuko birumvikana ko kwemera abavuye iyo ico kiza kiri arakigoro kadasanzwe. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo ngingo, hasigaye kubakwa ku vyambu vyose vyinjira mu gihugu cacu uko ari 35 ibibanza ingenzi zizopimirirwamwo no gutunganiriza abo basanze baranduye kugira ngo bagabanye ukwandukizanya hagati mu gihugu. Turasavye igisata c'abajejwe umutekano ko bofata ingingo zose zibereye kugira ngo ntihagire abazorengana ivyo bibanza badahejeje gutunganirizwa. Kuva ubu umuntu wese azohirahira ngo arenge ku ngingo zafashwe mu gukingira bene gihugu hagati mu gihugu
tukamusanga yashitse mu bene gihugu afise umugera wa coronavirus azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Turasavye ko mwene abo bantu boheza bakarondegwa bafatwe kugira ngo bavugwe ubwa mbere, ariko kandi bakize baheze bahanwe hisunzwe amategeko. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe, mu gucungera ico ciza ngo ntigisubire kutugangurana, twafashe ingingo yo kwigwaniriza aho cibonekeje no korohereza ibitaro vya leta kubandanya ibikorwa bisanzwe vyo kuvura izindi ndwara, kandi abene gihugu bakavugwa badafise ubwoba bwo kubana mu bitaro n'abanduye umugera wa coronavirus. Nico gituma twafashe ingingo yo gutunganya ibigo bigenewe guhangana na coronavirus mu makomine yose agize igihugu cacu, kugira ngo umucanwa uzimirizwe aho wadukiye utararenga impinga. Mu makomine agize igihugu tugiye kubakamwo ibibanza bipimirwamwo abiketse ko banduye umugera wa korona no kuvurirwamwo abanduye. Nivyo ico gikorwa kirahambaye kuko gitwara uburyo bwinshi, ariko twibuke ko nyamutegera kazoza yakwereye indi yindi. Reka twikorere tuzitire tutaronegwa. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yaboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abagwizatunga, abene gihugu n'abasanzwe bashigikira igihugu kugira gwabo uwo mugambi wo kugwanya ico kiza ca korona mu Burundi, kuko ngo vyaragaragaye ko turi kumwe twese bishoboka. Yasavye kandi amashirahamwe ibihugu bigenzi vy'u Burundi guterera muri urwo rugamba. Muri iyo ntumbero nyene ikigega citiriwe kugwanya COVID-19 caruguruwe, ikone yo gushirako amahera ikaba iri mu banki nkuru y'igihugu. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 gitugutu, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba ari nawe arongoye umugambwe CNDD-FDD yaragendeye intara ya Kayanza, akaba yaruguruye icesi ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rw'intara, aho yaraherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'izindi ndongozi z'igihugu n'iz'umugambwe CNDD-FDD. Aha tukavuga nk'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'abandi. Iyo nyubakwa iteye igomwe yubatswe ku musozi wa Kinga, ikaba igizwe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara n'ibisata bitandukanye bibugize, ibibanza by'ahazokorerwa amanama, hamwe rero n'ibibanza by'uburaro bigera ku 36 byo kwakira ingenzi z'abagumyabanga bazoba baje mu bikorwa by'umugambwe muri iyo ntara ya Kayanza. Nk'uko vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe mu ntara ya Kayanza, iyo nyubakwa y'akarorero yubatswe kuva mu mwaka wa 2016, ikaba yatwaye amafaranga arenga miliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 8, yose yavuye mu nguvu z'abagumyabanga atamfashanyo y'abanyamahanga igiyemwo. Yarashimiye abagumyabanga bose bitanze mu guterera mu bikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa, ahereye kuwahoze arongoye Burundi umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka asanzwe ari imvukira y'intara ya Kayanza n'abandi. Mu ijambo nyamukuru ryashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, akaba yabanje gusaba abaraho guhaguruka bakibuka umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. We yamye na ntaryo ahamagarira abarundi guca mu makanda ya Rwagasore yo kugendera ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yarakeje abagumyabanga bo mu Kayanza kuri ico gikorwa c'iteka baranguye, ngo bikaba ari kimenyetso c'ubwo bumwe. Yarabashimiye kuri ako karorero keza berekanye, akavuga ko vyagaragaye ko iyo abantu bari hamwe vyose bishoboka. Iki kimenyetso mutweretse ni kimenyetso gikomeye cyane ku migabo n'imigambi twiyemeje kurangura muri iki gihugu.
murerekanye koko ko turi kumwe twese bishoboka. Ngubwo ubumwe rero nyabwo, ubumwe bw'ukuri n'ubwo muratanze akarorero k'ubumwe. Kera baratubwira ubumwe tuhaguma tuburirimba gusa tutabushira mu ngiro. Iyi nyubako iteye kuku ntiyubatswe n'abahutu, ntiyubatswe n'abatutsi, ntiyubatswe n'abatwa, ntiyubatswe n'abanyakayaza c'abanyengozi, yubatswe n'abarundi. Abagumyabanga murerekanya akarorero mu Burundi ko turi kumwe twese bishoboka. Ereka n'abagumyabanga tuzotaga akarorero, ntimuze murondera abandi. Nico gituma umugambwe CDFDD wama wahunzwe amajwi kugira ngo uje imbere y'abarundi ubereke akarorero. Dufatiye kuri ibi tubonye ga yemwe, none mubona abarundi tugiye hamwe twese twokora ibinganiki. Nimurabe mu Burundi turenga miliyoni 11. Fata rero murabe ibi mu bigwize na 11, mwumve ivyo twoba dukoze. Nimuvyumvirize, muvyumve neza. Hamwe abarundi bose bavuga ati jewe niyemeje ko nzoza naterera igihugu canje 200 ku kwezi. Umukozi wa leta akavuga ati nanje nzokwikata ku kwezi aya. Mumbwire mu myaka 5 ivyo twoba twubatse mu Burundi ntitwa twubatse bitangazaga yemwe. Tukama tuvuga ngo turindiriye imfashanyo iva mu makungu. Amakungu ni twebwe nyene, ahubwo twerekana akarorero n'ibindi bihugu bikiri bikene bitubonereko. Nagira mbanze shimire cyane umuganwa atari umuganiro Rudoviko rwa Gasore, wewe yazanye iyerekwa akavuga ati ico tugendera ko mu Burundi kibe ubumwe, ibikorwa, amajambere. Yari yabonye yuko Burundi butazotera imbere tudahereye ku bumwe, kuko ingabo zidatonze ku runani ntizishobora gutsinda urugamba. Rwa Gasore rero yaragize iyerekwa aravuga ko rutegereza kugira ubumwe. Ubumwe nibwo bwonyene butuma ingamba zose zitsinda, kuko turi kumwe birashoboka, nta na kibe kidashoboka. Nikimenyamenya nimurabe akarorero nakanyene, inzu nk'iyi yubatswe n'abene gihugu. Aho bibona ari mu mahanga yovuga ati n'amahera mibano, ntiyomenya ko ari abanyakayanza biyubakiye inzu nk'iyi. Turashimira rero umuganwa Rudoviko rwa Gasore yagize iryoherekwa akabitubwira. Ngirashimire kandi bimwe bivuye ku mutima sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Erega niwe yaje kwereka abarundi ingene dushira mu ngiro iryoherekwa rwa Gasore, kuko rwa Gasore nta mwanya bamumajije baca baramugandagura adashize mu ngiro ico civugo. Guhera ico gihe Uburundi buca buja mu kaga, bwa bumwe burasambuka, bumwe yashaka. Turagira indongozi zititaho abene gihugu, turabura leta muvyeyi, turabura ubutwungira ubumwe. Uburundi buracanamwo imyaka n'imyaka. Sogokuru wacu Petero Nkurunziza niwe aje kutwereka inzira yo gushira mu ngiro ico civugo, ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Aho turondera rero na ku majambere, turondera iterambere ry'ukuri. None rero kuri iryo ragi ryiza ry'ibikorwa ryo kugira ubumwe muri iki gihugu kugira ngo dutere tuja ku majambere, nagomba mubanze umwe wese amuzirikane, tubanze tuve hasi twese twibuke iragi sogokuru wacu Petero Nkurunziza yadusigiye. Twongere tumushyire no mu biganza by'Imana. Murakoze no kwibuka iryo ragigiwe, kuko yaduhaye byinshi. Abarundi bari bagiye ko ari abarundi bari basigaye baharurana mu bahutu n'abatutsi n'abatwa, bari bagira Uburundi kubera ata leta mvyeyi yari bwaze.
leta mvyeyi yungira ubumwe umuryango tukagira urunani twese nk'abanyamuryango kugira ngo twubake. Sokuru wacu rero Petero Nkurunziza niho yaciye atangura ico kivi aratuja imbere aratwereka ingere tugize urunani mu bumwe turi abarundi twese dushobora kubaka igihugu cacu. Nimuharure ibintu vyubatswe kuva mu 2005 gushika mu 2020. Mbere amakungu yose asigaye yibaza ati mbega abarundi bakura uburyohe bwo kubaka igihugu cabo ko twabafatiye ibihano. Aka nakarorero yuko abarundi twamaze kumenya igihugu cacu turaba abarundi. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye ntiyibagiye gushimira abanyakayanza kuba bari mu ntara zabaye izambere mu matora aherutse, amatora yatunganijwe n'abarundi ubwabo atamfashanyo ivuye hanze. Akaba yaciye amenyesha ko amafaranga yasigaye ku matora aherutse agiye kuzokoreshwa ikintu c'iteka abarundi bose bazokwibonamwo. Yarashimiye kandi abanyakayanza ku wundi mugambi mwiza bariko bararangura wo kwiyubakira ibiro vya buramatari, acahamagarira abarundi bose kwijukira gukora ijoro n'umurango kuko ngo ibikorwa ari vyo soko y'iterambere. Barundi bene wacu ndababwira, nitwaba dushaka gutera imbere dukore ijoro n'umurango, ibikorwa tuvyijukire turi mu runani. Ndakenguruka cyane aho abarundi tugeze mu kugira urunani mu makoperative. Ajya amakoperative ni yazoduteza imbere kuko amakoperative atuma twunguruzanya. Turi mu bikorwa tuhagira urunani nta kibuza ko dushobora gutera imbere. Erega hariho ibanga ry'iterambere. Kugira umenye yuko wagwanije ubukene nabandi babwira ko ari umwasi akomeye cyane. Ibanga rya mbere ryo kugwanya ubukene ni gukora. Nuguhadikiririza irivuga gukora inshuro zingana n'amasaha umunsi umara ku munsi. Gukora. Biratangaje kubona umuntu afise amaboko n'amaguru akubwira ngo je ndakenye. Kubera iki? Yirirwa kwirigara. Yirirwa yicaye. Agatangura kugirira inzigo abariko barakora kuko bimbuye. Akabarara ku mugono. Muze murabe abasuma bose abiba mu mirima nabirirwa mu marigara gusa. Ikimenyetso cy'umuntu yiba nujya yirirwa yicaye. None ubura umukozi ukaronka umwanya wo kwiba gute? Murazoraba n'abakozi ba leta b'abakozi bukuri mu kabare ntibahabazwa. Kubera barakora bagakora gushikaho baruha bagataha bagiye kuruhuka. Mugabe ikinebwe ca mbere mu bakozi ba leta umusanga mu kabara ari hari kuko ntaba yarushe. Uwarushe acagenda avuga ati reka je kurabaho ntembagarira. Iyo baruvuye gukora bari gutaha urushe ukavuga uti sinca kunezerwa mu kabare reka je kuruhuka kuko ejo bucanja ku kazi. Gukora ubumwe ibikorwa urunani mu bikorwa. Be murazi yuko gwa gasore ari we wa mbere atanguye kwigisha ko izoduteza imbere ari amakoperative. Mbere rero naho ko nababwira ko mu byo bamuhoye uwo mugambi w'iterambere urimwo. Umugambi wo kugira intwaro ibereye, kugira intwaro koko ifise ubutegetsi nyabwo. Erega hatagira ubutegetsi nyabwo nta bikorwa. No mu Kirundi bavuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Nico gituma gwa gasore yamavuga ati dushinge ubutegetsi nyabwo. Ubutegetsi koko bukorera bene gihugu. Abene gihugu akabahimiriza kuja mu makoperative. Nico cambere gikomeye. None rero bagumya banga twaramaze kwihintumbero. Turavuga ko iterambere rizodukomokako rikatugarukako. None rero twese dukura amaboko mu mpuzu tugira urunani iterambere ridukomokeko. Kuko niryamara kudukomokako rizoza muri twebwe nyene. Arico gituma agomba guhamagarira mu ntara zose. Nabo muri iyi myaka itaniza kuko batubwiye ko batangwe mu 2016. None raba barahejeje.
mu myaka 5 iza nsaba yuko intara yose yogira ikintu izokwerekana yakoze kimeze nk'iki. Abarundi turategeza kwihiteka kugira twihiteka tugira ico twirata. None wovuga yuko wo kwirata iki atacu ufise wirata. Aha bagumyanga mu Kayanza uno munsi barafise ico birata. Babwira abandi natwe rero abarundi tugira ico twirata. Abagumyabanga bo mu Kayanza bakaba barakengurukiye Sebarundi ku kugene yitanze mu bikorwa byo kubaka iyo ngoro, bakaba rero baramuhaye akaganuke kagizwe n'inka 2, intama 4 hamwe rero n'ibiseke birimwo ibifungurwa basanzwe barima ngaho mu ntara ya Kayanza. Avuye mu ntara ya Kayanza, umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yaciye yerekeza mu ntara ya Ngozi kuri kaminuza yigenga y'Ingozi, aho yuguruye icese inyubakwa nshasha ibereye ijisho iza yiyongera ku zari zihasanzwe, ikazofasha mu kongereza ibirasi byo kwigiramwo, ikaba irimwo naho bazokorera ubushakashatsi mu buhinga bwa none mu bijanye n'ivyigwa, hamwe kandi n'ikigo gikorerwamwo ubushakashatsi butandukanye nko mu bijanye n'ibinyabuzima, ivyo bita microbiologie mu gifaransa, ibijanye n'ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi nko mu guhingura ibifungurwa canke imbuto zirobanuye. Ishure kaminuza y'Ingozi rero rikaba ari ryo shure rya mbere kaminuza ryigenga ryatanguye kuvuka hano mu Burundi, rikaba muri kino gihe rifise abanyeshure barenga 1800 biga mu bisata bitandukanye. Kuri iryo shure rero bakaba bakiranye ugweze ubwo rugendo rwa Sebarundi. Mu gitondo cyo ku munsi w'Imana naho igenekerezo rya 11 gitugutu, umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abakristu bo muri paroisse ya Munanira muri commune ya Rutegama mu ntara ya Muramvya, paroisse ikukira diocese nkuru ya Bujumbura, mu nkuka ya misa yo kuri uyo munsi. Mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Matayo ikigabane ca 22 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 14, patiri mukuru wa paroisse Munanira Deogracias Nitunga akaba yasavye abakristu kugendera ubukristu bwabo nibatisi mu baronse, umwe wese agaharanira ubweranda mu kugendera ico yahamagariwe kurangura kugira ngo azotorane ubwami bw'ijuru. Kugira rero ngo umuntu ashobore kubishikako ngo ni ngombwa ko agendera ibanga yahawe n'Imana. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ryo kuramutsa abakristu akaba yabasavye kwama bashimira Imana ku mahoro n'ibindi vyiza byose idahengeshanya kubagirira, bongera bayambaza mu bihe ivyari byo vyose. Iyo turi kumwe n'Imana nta kindi tuba tuje gukora atari ukuyikengurukira no kuyisaba, kuko ngira ngo ngaha muri paroisse Munanira turafise impamvu yo guma dukengurukira Imana, kuko murazi aho twavuye ingene hari hameze, aha mu Kinyoni murabizi ingene vyari bimeze. None kubona Imana araduhaye amahoro, ikaduha gutekana, ikaduha gusubira gukora mu mirima yacu atamuti muri mu kirere, none rabana yakwashi yari yaratwiziziye yaraheze. None sivyo, iyo rero turiko turakengurukira Imana no kurema, kuko ubu twarabonye ko Imana iriho koko yaratwiyeretse ko yatabayo, nimuvuge hari ingufu z'umwana w'umuntu mubona zabikoze ga yewe. Rero ko Imana ariyo yabikoze tugume turemye, kuko yakoze biriya niyikora n'ibikurikira.
nk'ubu ndazi yuko twatanguye kugira umutima uhagaze duhanga amaso ijuru sivyo none tuvuga tuti mbega ko twebwe ngaho iwacu imvura itaratasura ariko tumenye ko imvura ari yitanga kandi tugume tuyisaba kuko no mu bitabo vyeranda handitswe ngo iyo uri mu bihe by'ibigeragezo saba Imana kandi uzoronka uri mu bihe naho umerewe neza shimagiririmbo shimagiza Imana kugira inezerwe. Inyuma y'iyo nkuka ya misa umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakaba baciye baja kwifatikanya n'abakristo bo mu ishingiro ry'abagenzi mu Burundi mu birori byo gusozera igikorane bari bamazemwo imisi 3 ku kibuga co mu Kibimba muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Muri ico gikorane rero ijambo ry'urufatiro rikaba riri muri Zaburi y'126 ikigabane ca 3 ahavuga ngo ni koko uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turanezerewe. Inyigisho zo kuri uyo munsi zikaba zatanzwe n'umukozi w'Imana ava mu gihugu ca Kenya zikaba zari zishimikiye ku mahoro. Akaba yasavye abakristo gusengera igihugu ngo nicaba amahoro ngo nabo bazoba mu mahoro. Ati ahari amahoro haba iterambere ubutungane n'urutonde. Yasavye kandi abakristo eka mbere n'abarundi bose kugira iyerekwa. Ayo masengesho akaba kandi yaranzwe no gusengera Uburundi n'abarundi indongozi hamwe rero no gusaba ko Imana yoje imbere abarundi mwishigwa mu ngiro ry'imigambi leta yashize imbere gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Uwuserukira imbere y'amategeko iryo shengero ry'abagenzi mu Burundi akaba yavuze ko ico gikorane c'amashimwe bagitunganije mu ntumbero yo gushimira Imana ko amatora abarundi baherutsemwo yagenze neza no kuyishimira kubona yarashikanye isezerano yabasezeraniye. Mwijambo yashikirije kuri uyo munsi umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye akaba yarashimiye Imana kubitangaza yakoreye Uburundi n'abarundi. Ati Imana yarakunze igihugu cacu kuva kera ikijabutsa amageragezwa cagiye kiracamwo. Yasavye abarundi kugira urukundo n'ubumwe no kutagira ubwoba kuko ngo Imana iganje mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntihagire ibisubira kurutera ubwoba kuko Imana niyo yiganje ngaha mu Burundi bwacu izobituvura byose. Ahubwo mukomeze cyane ca gisabisho Yesu yatwigisha ca dawe wa twese. Iyo tuvuze tuti dawe wa twese uri mwijuru tuba tuvuze bwa bumwe mu muryango. Imana niyitwungira ubumwe. None woheza kuvuga ngo dawe wa twese ugacuvuga ngo ujya ntituvukana ukamukumira. Iyo turiko turasenga tumenye ivyo twasenze kuko ugasenga mu binyoma Imana nayo muzohigura kuko iba yumva. Iyo uvuze uti ubwami bwawe nibuze mu Burundi twaramaze kuvyemeza turavuga tuti ubwami bw'Imana nibuze ngaha kuko Imana nifise ikibanza ca mbere twaravyemeje mwibwirizwa shingiro aho ntitugisubira inyuma. Iyo tuvuze tuti ivyo ushaka nibibe kwisi nkuko biba mwijuru ivyo ushaka nibibe mu Burundi nkuko biri mwijuru tuba tuvuze mu Burundi haba amahoro nkuko mwijuru hari amahoro. Ntitwahamagara Imana rero ngo iduha amahoro duce dusubira kuyiyima twebwe nyene. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye abarundi kwama bihanganira amageragezwa. Ibigeragezo bizokwamaho ariko rero ngo haragowe umuntu bizovako. Bizokwamaho ibigeragezo nivyo bidukomereza ukwemera kwacu. Iyo tutagira amagume ntitwari kumenya ko ubumwe bukomeye.
iyo tutagira amagume ntitwari kumenya ko amahoro akomeye, kuko ibyo byose ntibipimwa ku munzane, ubimenya ko bikomeye iyo ubibuze. Abarundi nicyo gituma nizeye ko tutazosubira kwanjanjwa. Iyo tubwiye Imana iti uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, ntibivuze ngo tuje gusahura amamiliyoni n'amamiliyoni tuzorya ejo. Ntivyumvikana ingene wovuga ngo uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, hanyuma ugaca uvuga uti mpivyo nzorya mu myaka 10. Kandi muribuka yuko na za nyama za nkware be n'amana ugiye kuzana ivyo araza murazire vyaca bigenda, vyaca bibora. Iyo usavye ibidukwiye uyu munsi biba ari ivyo nyene. Kandi amagume y'umunsi wose abazwa uwo munsi nyene, kuko ejo Imana yateguye ibindi wewe utazi. Mbe uzi gute kwejo uzoba uriho? Hariho ibintu bera bintangaza, ngaca mpanura abantu ntigira urukundo nta kindi wewe wogira. Ukaza wumva umuntu aradutse ngo naka ntazobona nkiriho, nawe ntuza aho uzogira ntuzeho. Ukagenda urarya imisaya ngo naka ariko aratwenga, kumbe niwe uri kurigwaza umushishito. Nico gituma ico ndabasaba ari urukundo. Mu Burundi rero urukundo rwigaragaze, ruba urukundo rw'Imana ishaka. Urirane n'abarira, utwengane n'abatwenga. Umugisha wundi ukunezere. Hariho abantu babanyugiza umugisha baca barira. Umugisha wundi ugutuma nawe ubona yuko Imana nawe izokugirira ejo, kuko nurya ntiyavutse abifise. Ndasaba abarundi tuve mu mutima w'inzigo, w'ishari n'inzankano. Twese twavutse tungana. Imana umwe wese yamuteguriye umunsi wiwe. Korona komeye kuko yatugiriye neza, yaturiye mu ngaragu, atagira amazi, atagira n'ivyo kurya, by'ukuri tumushime uwo Mana akomeye. Kuwa 13 gitugutu naho niho abarundi bari baramutse bibuka imyaka 59 irangiye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Ibirori nyamukuru bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa kuri paroisse Saint Michel ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nkuka ya misa ikaba yitabwe na kizigenza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, Denise Nkurunziza, umutambukanyi wahoze arongoye Burundi umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu, abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, abaserukira umuryango w'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abandi. Musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervasi Banshimiye ubusa yarongoye iyo nkuka ya misa, afatiye ku majambo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Luka ikigabane ca 11 kuva ku karongo ka 37 gushika ku karongo ka 41. Akaba yasavye abakristu n'indongozi z'igihugu kugira urukundo, gukora ivyiza, kuvuga ukuri kuko ngo ariko gukiza, hamwe rero no kubaha Imana aho gushaka kunezereza abantu. Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa akaba kandi yasavye abarundi bose gusaba Imana kugira ngo mu gihugu habandanye kuboneka indongozi nyinshi z'intwari zitwararika iterambere ry'igihugu. Kuri uyu munsi rero twaje kwibuka incungu y'u Burundi yagandaguwe, dusabire na cane igihugu cacu kubandanya kironka intwari kugira ngo natwe ntidusubire kugwa mu buja, ahubwo tubungabunge kandi duteze imbere intahe yo kwikukira uwo muganwa Rudoviko Rwagasore yapfuye azira. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, ibirori byo kwibuka imyaka 59 irangiye incungu y'ukwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi,
umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe n'abansi b'u Burundi bikaba byabandanirije ku ntatemwa yiwe iri ku musozi wa Vugizo. Haciye hakurikira igikorwa cyo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'iyo ncungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Haciye hakurikira ibibondo vya nyine icubahiro umukuru w'igihugu bashize ingori z'amashugwe ku ntatemwa zibiri z'ibibondo vy'incungu yo kwikukira navyo nyene vyagandaguwe. Hanyuma hakurikira abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi hamwe rero nabo mu muryango wa Rwagasore. Haciye hakurikira abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko hano mu Burundi uhereye ku mugambwe CNDD-FDD, hanyuma hakurikira umugambwe Iprona n'iyindi. Ivyo birori bikaba vyasozerewe no kumviriza ijambo ry'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yashikirije abarundi igihe umugambwe wiwe wari uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka. Hakaba hari mu mwaka w'1961. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Akaba rero ari no ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama igihugu cacu c'u Burundi n'intahe yo kwikukira cahabuje naho ubutaha.